n'akanyamuneza mfise kuri uyu munsi udasanzwe. Uyu munsi abarundi twese twaramutse duhurira hamwe muri rikoraniro ridasanzwe kugira ngo twigine intsinzi Imana yaduhaye, kugira ngo tuyishimire tuyikengurukire kandi twongere tuyisabe kubandanya izigama Uburundi. Koko mu Burundi si bisanzwe, turazi igituma iyi minsi tuyihebera kuja imbere y'Imana. Turafise impamvu yo gushimira Imana kuko twebwe turayisaba ikumva. Nkako ikivuze kiraba, ikidegetse kiraranguka. Ivyo sivyo imbeshere. Umukama arayoberanya imigambi y'amakungu, akankiriza ivyiyumviro vy'ibihugu. Imigambi y'umukama yo iraramana ntaryo, ivyiyumviro vy'umutima wiwe bikamaho uko imvyaro zigenda zirakurikirana. Turahiriwe twebwe Abarundi, turahiriwe twebwe twashize Imana imbere. Turemera kandi turizeye yuko hahiriwe igihugu umukama abereye Imana, intara yitoreye ngo ibe icibare ciwe. Iri jambo ryadukoranije uyu munsi ni jambo rihambaye cyane. Kukwemera kwacu tweho twanabaye tukiritoye, duca tubona Imana ivyo ciyikora ubwo nyene. Iri jambo ry'urufatiro umutambukanyi wanje arimaze kwigihe arisabira arisengera, hanyuma umunsi uri izina mwijoro aravuga ati ijambo ry'urufatiro ryobiri ariko murabona hari imbere yuko n'amakungu abona yuko Uburundi bwarenganijwe. Tukibivuze tuza tubona koko Imana irayoberanya imigambi y'amakungu, ikankiriza ivyiyumviro vy'ibihugu. Biratangaje cyane kuri twebwe kubona utora iri jambo ry'urufatiro ukiri kurabivuga kubera ukwemera kwawe, hanyuma Imana igacibishitsa. Dukomera amashi Imana, amashi menshi cyane. Murumva sibi gusa, muga kubera ukwemera kwacu, ukwemera kw'Abarundi, ukwemera kw'igihugu cyacu, Imana koko irabishitsa, ikivuze kiraba. None ngaha ninde yohakana yuko Imana yatoye Uburundi nk'izinga ryayo? Ndazi neza kuno munsi aho tugeze nta Murundi numwe ashobora guhakana yuko Imana yatoye Uburundi nk'izinga ryayo. N'abakekeranya ndazi neza yuko uno munsi baremera. Abarundi twese twariyemeje imbere y'Imana, turemera yuko dufise uruhara imbere y'Imana, hanyuma Imana nayo iradukura mu menyo y'abatwenzi. Nimurabe ingene Uburundi bwari bwaratabaguritse muri kahise kacu, tukaba abaja mu bubisha. None nimurabe Uburundi bw'uno munsi, muca mubona ko Imana ikora ibitangaza. Nimurabe ingene Imana yazigurije ubu Burundi bwacu, irabuziguriza ikiza corona. None ga yemwe ico si gitangaza? Imana yarazigurije iki gihugu. Ibihugu vyose duhana imbibe, amakungu ico kiza carananiranye ko kigwanywa, kandi so kuvuga yuko atashaka bafise ryo kukigwanya. Mugabo raba ingene kiguba kizigirije ibihugu, mugatwebwe tugashobora gukorana tunganuku, tuzi neza ko ngaha muri twebwe atawugwa ico kiza corona kandi tutirobanuye. Muravyibuka kubwo kwizera kwacu twaravuze yuko ikiza corona kitazosinzikaza Uburundi. Mbere
muribuka yuko nanavuze nti mukazobona umwe canke babiri bagwaye ntimugire ubwoba kuko Imana izoba ishaka kugaragaza ubuninahazwa bwayo. None ntivyabaye, twararose koko abanduye ico kiza, ariko Imana yacu iratwereka ubuninahazwa bwayo. Ico kiza bari bagwaye bose barakira, gushikaho uno munsi tugenda tutakebeguzwa, tugenda turakora ibikorwa vyacu. Aho honyene harakwiye yuko dukengurukira Imana, dukomera amashi menshi Imana yacu, kuko ni Imana nyamana, kuko turayisaba ikumva. Ni Imana y'ukuri iratwishura. Dukomera amashi menshi cyane Imana kuko iradukunda. Banyakubahwa mwese mwaje muri iri koraniro ryo gukengurukira Imana, murumva yuko dufise imvo, murumva ko dufise imvo. Mbere sinovuga ngo nukwishima bimwe vyo kwirya, mugabo Imana nayo turiko turayereka ngo dufise akanyamuneza ko yatugiriye neza. Imana yatugiriye neza kuko twemeye tukaja mu nzira yayo, tukemera ko ari yiga bikaganza mu gihugu cacu. Nico gituma imbere yuko mbandanya nagomba sabe Ambassadeur Albert abanze asubira dusomere rya sezerano sogokuru Petero nkuru nziza, rya sezerano yamuha, hanyuma nawe akaridusigarana. Navyo nyene vyabaye gitangaza. Reka banze aridusomere imbere yuko mbandanya. Ni jambo riri mu gusubira mu vyagezwe, igice ca 28 kuva ku murongo wa mbere gushika ku 14. Imihezagiro n'imivumo ni ku mutwe w'amajambo uvuga: nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu, mukitondera ivyagezwe vyiwe vyose ndabagera uyu munsi, mukabishitsa, Uhoraho Imana yanyu azobashira hejuru gusumba amahanga yose yo mw'isi, kandi imihezagiro izobazako ibashikire nimwumvira Uhoraho Imana yanyu. Muzogira umuhezagiro mu bisagara, muzowugira no mu matongo. Amen. Uruvyaro rwo mu nda zanyu ruzohezagirwa. Amen. Hamwe n'umwimbu wo mu ndimiro zanyu, n'uruvyaro rw'amasho yanyu, inka zanyu zirondoke hamwe n'imikuku yanyu. Amen. Mu biseke vyanyu hamwe no mu twato twanyu mucumbamwo hazoba umuhezagiro. Amen. Muzogira umuhezagiro mu maja no mu maza. Amen. Uhoraho azotuma abansi banyu babakuriye hasi batsindirwa imbere yanyu. Amen. Bazozanana inzira imwe babateye, babahunge baciye mu nzira indwi. Amen. Uhoraho azorungika umugisha ubane namwe. Amen. Ube mu bigega byanyu no mu byo mukora byose. Amen. Kandi Uhoraho Imana yanyu azobahera umugisha mu gihugu abahaye. Amen. Uhoraho azobahagarikira ngo mumubere ihanga ryera. Amen. Nkuko yabarahiye nimwitondera ibyagezwe vyiwe Uhoraho Imana yanyu, mukagendera mu nzira ziwe. Kandi amahanga yose yo ku isi azobona yuko mwitirirwa izina ry'Uhoraho abatinye. Uhoraho azobasekariza ibyiza, agwiza uruvyaro rwo mu nda zanyu n'ubwo mu masho yanyu, n'umwimbu wo mu ndimiro zanyu, mu gihugu yarahiye ba sokuruza banyu ko azokibaha. Uhoraho azobugururira ijuru, ari iryo bubiko bwiwe burinahaye, ngo ahe igihugu canyu imvura mu gihe cayo, ahezagire n'ibikorwa byanyu byose. Amahanga menshi azoza kubagurana, ariko mweho ntimuzoja kuyagurana. Amen. Uhoraho azobashira mu kibanza c'imbere, ntazobashira mu c'inyuma. Muzokwama muri abo hejuru, ntimuzoba abo hasi.
nimwumvira ibyagezwe by'uhoraho imana yanyu ndabagera uyu munsi mukabyitondera mukabishitsa, ntimuhushe inzira ngo muje iburyo canke ibubamfu ngo muve ku kintu na kimwe mu byo ndabageze uyu munsi mukaja gushengerera izindi mana ngo muzisabe. Imana ishimwe. Amen. Dukomera amashyi Imana yacu. Murumvise iryo sezerano tuzokwama tugendera iminsi yose. Imana yaratwemereye ikidusaba gusa ni ukuguma mu vyagezwe vyayo, mu mategeko yayo, twese tugume mu nzira y'Imana nayo isezerano yaramaze kuriduha. Tukaba dufashe kano kanya kugira ngo tubanze dukengurukire sokuru wacu Petero nkuru nziza. Wewe yemereye Imana, Imana ikamukunda ikamuhishurira iri sezerano. Wewe yatwigishije tudahiga imanga, atasoni dufise gushingira intahe Imana. None rero nagira mbanze ndabasabe abasanzwe bicaye bavyaguruke tubanze twibuke sogokuru wacu Petero nkuru nziza. Imana nye n'amahoro nye n'urukundo imugumize mu bigwanza vyayo. Murumvise ico Imana idusaba, tuyikunda tukayikundira, nayo izoheza iduhe imihezagiro. Nico gituma rero twaje uyu munsi gukenguruka kugira ngo twongere tuyisabe. Twaje gutsimbataza wa muhora udufatanya n'Imana, ariko gusenga no kuyiririmbira. Muri iyi minsi ne tuzomara ngaha twaje tuzanye ivyo tuje gushikiriza Imana. Muri ivyo icambere tuzomara iminsi ne twese dusengera iki kiringo c'imyaka 7. Twese tugishire mu maboko y'Imana, Imana bariyo izoturongora. Tuje kandi kuyishikiriza imigabo n'imigambi yo muri iyi myaka 7. Tuze twese tuvuge tuti urya munsi niho twashikirije Imana imigambi, niho twashikirije Imana iki kiringo c'imyaka 7. Hama tuze tuvuge ko twatanguye tumaze iminsi 4 turi mu maboko y'Imana. Ndabipfurije rero mwese kuzokura imigisha myinshi ngaha. Turizeye neza, turizeye yuko Imana izoduha imigisha myinshi muri rikoraniro riberenga imutaho. Duhiriwe tunahishije mbere iki kibuga ni twebwe tugitanguye, gitanguwe n'ijambo ry'Imana. Ewe mutaho urahiriwe, urahiriwe wewe, ari wewe duhereyeko, kuko turazi neza yuko imigisha izova ngaha ikwira mu zindi ntara zose. None rero duhimbagwe tunezegwe kuko Imana iguma itwishura uko bukeye uko bwije. None rero reka dutangure rero duhimbaze iyo Mana, tubanze duhamagara abasenga kuko harageze ko dutangura rero guhimbaza. Hamagarira abasenga ikigiye no gushimira Imana. Hamagarira abasenga ikigiye no gushimira Imana. Hamagarira Abarundi bose ikigiye cyo gushimira Imana. Abashaka kujahira kuye barengera ikigiye